mu myaka y'imbere y'ibihumbi 2005 abarundi bose bavuga bati nofuma mbura vyose nkaronka amahoro. None amahoro twarayarose, dukomera amashi Imana yacu. None rero muri ako kanyamuneza k'amahoro tugume twibuka urumuri rw'amahoro waje kugira rugume ruhembera, rwatsa rudomeka kagacanwa kakabeya kari mu mitima iwacu, akabeya k'amahoro rukaza rusubira gukabura imitima yacu, tugume twumva amahoro. Amahoro twayarose atugoye. Subire ndabibutse gatoyi, muribuka yuko mu 2005 ariho twatanguye inzira y'amahoro mu Burundi. Abeshi bavuga bati mbega biracashoboka. Yemwe dibuke twese twavuga tuti nimukundane, abandi bati biracashoboka. Ico gihe twatanguye inkino z'amahoro. Izo nkino zirahuza abarundi, zirahuza ugwaruka, turava muri vya vyiyumviro vy'injyane dusubira kuba abarundi b'umutima.